tuzirikane muri iki kigo ca Kizito Mweranda. Kuri mwebwe uyu munsi mukuru ni n'umunsi mukuru udasanzwe, kuko mwibuka umuvunyi wanyu. Uyu Kizito yari umwana nk'uko abenshi muri mwebwe mugifise imyaka 10 n'ingahe gusa. Murazi yuko batubwira ko Kizito yari afise imyaka 13 canke 14, yari akiri muto. Mugabo yarahabereye umugabo, ararinda. Gituma tuti wawe turerema baka kaboko tuguhaye kakatemawe kagumye toyeku. Gukomeza muri mutima mweranda amajeka yumva akanyamuneza kenshi. Iteka ryacu gukorera kubyara ubuzima mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mwerereye. Kuri uno munsi w'Imana igenekerezo rya 21 Ruheshi umwaka wa 2026 muri Ekereziya y'u Burundi no mu Rwanda hahimbajwe umunsi mukuru w'abamaratiri b'i Buganda. Action Vibe TV ikaba yashimye kubashiriza ibirori uko biriko biragenda muri diocese nkuru ya Bujumbura muri Institut yitiriwe Kizito Mweranda. Himbaza umunsi mukuru wahariwe abamaratiri b'i Buganda kabaye n'akaryo ko guhimbaza umweranda Kizito mu kigo citiriwe umweranda Kizito iri muri quartier industrielle. Ibirori bikaba byari birongowe n'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Senyeri Gervasi Bashimiye ubusa. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana akaba yabwiye abana basanzwe bagendana ubumuga bari muri ico kigo ko kuri bo ari umunsi mukuru adasanzwe kuko basanzwe bibuka umuvunyi. Kuri mwebwe uyu munsi mukuru ni n'umunsi mukuru udasanzwe, kuko mwibuka umuvunyi wanyu. Uyu Kizito yari umwana nk'uko abenshi muri mwebwe mugifise imyaka 10 n'ingahe gusa. Murazi yuko batubwira ko Kizito yari afise imyaka 13 canke 14, yari akiri muto. Mugabo yarahabereye umugabo, ararinda. Muri iyo nkuka y'imisa yabereye mu kigo c'abagendana ubumuga kabaye n'akaryo kuko umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura atanga amasakramentu y'ibatisimu, urusangi rwa mbere hamwe no gukomezwa muri mutima mweranda. Ndakanye Setani, ndakanye n'ibikoka vyayo, ndakanye n'inyozambi zayo. Umwami wanje ni wewe Yezu, nzogusenga imisi yose. Unabare gukorere neza, urupfu ruze rusange nkiri umwana wawe. Turerema ngaka kaboko tuguhaye kakatemawe kagumye toyeku. Tuzali wawe nyene kwa Yesu. Maria mawe natumana uraisa nyina wiwe. Done turabikuhariye niturabana beza cane. Hamwe hamwe turabikuhariye.
y'imisa kukaba kwabaye ukwiginana ibikino bitandukanye bihayagiza na cane cane abasanzwe bafasha ico kigo bikaba bitatanzwe. Urongoye ikigo c'abagendana ubumuga citiriwe Kizito Mweranda akaba yakengurukiye abasanzwe bafasha ico kigo. Turakengurukira cane abepiskopi bose bagiye bakurikirana kurongora idiyoseze nkuru ya Bujumbura bagakomeza kandi bagashigikira ubu butumwa bw'iteka. Muri uko gukenguruka mu nkundire nshimire cane umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru yacu ya Bujumbura atigera aruha canke ngo arambirwe kutugendera kenshi akanatugirira mbere n'iminsi mikuru ari hagati yacu nk'umuvyeyi koko. Mwarakoze muvyeyi kuko ivyo bitwereka ko dukundwa tukishima tukishimiriza. Tumukomera amashu. Nagira nkengurukire kandi Action Bujumbura yaserukiwe n'umupfasoni Urusura yamidufasha rwose muri vyinshi kandi kuva iki kigo kigitangura gushika uyu munsi bifuza ko ibi bibondo birerewe hano bitera imbere muri vyose. Umukama abaduhezagirire cane tumukomera amashi. Nagira nkengurukire kandi ibitaro Tanganyika Hospital yama itwakirira aba bana bama bakeneye gukorwa. Murabona yuko ari abana bagendana ubumuga, hari aho dusanga ari ivyo dushobora gukosora. Ivyo bitaro rero birabidufashamwo kandi turabizi muganga mubitwara ko uburyo dutanga uri munsi y'ivyo muba mwakoresheje. Bitwereka ko muri kumwe na muganga Christopher wo mu gihugu ca Canada atari ngaha n'abandi baganga mwitwararitse cane amagara y'ibi bibondo.
umukama abibahera impera mugume mutera imbere tumukomera amashyi. nagira nkengurukire n'umutima wanje wose ubushikiranganji butandukanye bukorana n'iki kigo. Hariho ubw'amagara y'abantu, ubw'indero, ubw'abakozi, akazi no gufashanya, kuko dukorana neza cyane ataco tubaburana tubituye. Muhezagirwe cyane, tubakomera amashyi. Waserukiye ubushikiranganji bw'indero mu ntara ya Bujumbura akaba yakeje abaronse amasakaramentu, akasaba nuko ibigo nk'ivyo bigorora abana vyogwizwa. Umunsi w'agahimbare na cyane cyane turiko turaba bino bibondo ingene bihimbaye n'ingene bariko baranezereza imitima yacu, na cyane cyane umwanya turiko turaraba ivyo bariko baratwigina, kandi tukanabakeza ko harimo abaronse ingabire zidasanzwe uyu munsi, n'abaronse ngira ngo ibatisimu n'urusangi ngira no gukomezwa. Abo bose rero turabakeje, hanyuma kandi mufashe nabo nyene tubakomera amashyi. Turanezerwa nuko iki kigo gihari kandi gifasha mu gihugu biciye mu bushikiranganji bw'indero mu gushyigikira mbere muri kino gihe imbono y'igihugu Burundi bwifashe muri 2040 kandi buteye imbere muri 2060. Icyo gihugu ntitwashobora kugishikako urugwaruka mubona rutashigikiwe. Niyo mpamvu nk'uko abandi bose bagiye babivuga, nanjye nkeje Madame Usul, kuko nanjye nabonye n'abana bamurimbiye bakanamukeza. Natwe turamukengurukiye yuko ahubwo bobandanya bashigikira rwose iki kigo, mbere binashobotse ibi bigo mbere bikanagwizwa, kubera nibaza yuko abana bagendana ubumuga bashobora kuba ari benshi basumba ngaha bari muri kino kigo. Rero tubasabe kugira ngo iki gihugu kizashike kwihangiro, aba bose umwe amugaye ukuboko ariko ntamugaye mu mutwe, umugaye ugendana ubumuga bw'ukuguru ariko mu mutwe hoho hameze neza, bivuga ngo wese arafise icyo yomara kugira ngo iki gihugu kize gishike ku mbono y'akazoza. Pasoni Ursula ava mu gihugu c'Ubusuwise akaba asanzwe arongoye ishirahamwe Action Bujumbura, ati nakanyamuneza kubona abana nk'abo. Chaque fois surprise, c'est une immense joie de voir ces enfants, bien sûr aussi tout le monde, parce que Saint-Isidore c'est vraiment unique. Araryohewe cyane, ati kuri we yamatangara igihe cyose aje ngaha, ati kuko ikigo ca Kizito ni ikigo kimwe cyari ku isi yose. Atari uyu munsi araryohewe cyane kubona ababungere bacu babiri baje ngaha, agahera ku mwungere w'inararibonye agasubira ku mwungere ahari ubu. Episkopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervas bashimiye ubusa maze gukengurukira abasanzwe bafasha ico kigo, akaba yashimiye abana bo muri Saint Kizito ko bavyifashemwo neza igihe intumwa ya Papa mu Burundi yahaca bavyifashemwo neza, akaba yiyemeje kubafata mu mugongo uko ashoboye. Ndasubire rero gukeza namwe mwese muri kino kigo, nivyo kuri turazi yuko mudukunda kandi natwe turabakunda. Mwarabonye yuko n'igihe intumwa ya Papa yadusaba itubaza ikigo boza kuramutsa, Papa yatumye umukardinale ngaha, nta kindi kigo twavuze atari Saint Kizito, kugira ngo baze babarabe
baryoherwe kumwe namwe kandi muryoherwe kumwe nabo. Kandi nukuri mwabyifashemo neza cane, no hanyuma nihagira abandi bashitsi nabonye aho uzobazana ni hehe? Senkizito, mwiha amashi. Yegome kandi musanzwe mubizi kumwe n'abavyeyi banyu, iyo turonse ako dutsitara, jewe murabona sindima nukuri kandi sinorora, mugayo hari abantu bagize utwo banzanira, ndaheza nkibuka yuko dufise na Senkizito, hanyuma rero ari utwo nshobora karungika n'ubu kandi nzobandanya ndabikora, Imana ibandanye ibahezagira. Baronse amasakaramentu kakaba kari akanyamuneza. Amazina yanje nitwa Rinkaniera, hama ibyo kwiyumva ingene jewe narose isakaramentu ryo gukomeza muri mutima mweranda, hama jewe yumva akanyamuneza kenshi kuva kera nkibitangura kubyiga nabyumva ko ndabikunze cyane, hama nyene numva yuko ngiye gushingira intahe Yesu Kristo nanje bikanezera cyane. Ego waronse isakaramentu ryo gukomeza muri mutima mweranda, dusanzwe turi munsi mukuru twibuka umuvunyi Senkizito, tukaba twagusanze muri Senkizito. Mbega ugiye gukomeza gute gushingira intahe Yesu Kristo uciye ku mweranda Kizito mweranda? Jewe nzogenda gushingira intahe Yesu Kristo kuko Kizito nawe nyene ntiyatinya gushingira intahe Yesu Kristo, nawe nyene yaremye arasesa amaraso kugira ashingira intahe Yesu Kristo, kugira ntiyakane nandi sinzigera ndamwihakane. Ego akantu kamwe wibukira ku mweranda Kizito nakahe? Kizito aradusabira nyene yari onanga tubarenga muri Senkizito, aradusabira ibyo tugenda ko tukamutabaza ati Kizito mweranda, hama nawe nyene akazotwumva, hama tukamubonera akarorero yuko nawe yaritanga arasesa amaraso kugira ngo ntaheve ahemukira Yesu Kristo. Nanje niko akarorero natwaye yuko nanje nokwigira nihakana Yesu Kristo, kandi nkuko nanje navyiyemeje imbere y'abasaserdoti n'abandi. Tuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Tubakengurukire mwebwe mwese mwakurikiranye bino birori, mukaba mwahimbawe, ntimwibagire gusonda kuri sabone Olivier Ntwari, mwari kumwe mwa bino birori. Tukazosubira mu bindi biganiro byo hanyuma iri teka.